wavuze ko umaze imyaka 2 muri ariko abavyumva bariko barabitahura je sindabitahura umaze imyaka 2 muri Isaac hari amezi 2 batakurisha bakurime ideni hama kandi tuzi ko Isaac ni umuryango ni famille wari urimo sibyo n'ubu ni famille ego ikintu je nariko ndatahura mbega mu iyo myaka 2 yose mumaze mukorana uvuga ko umushahara ushobora kuba baraguhemba amahera agacaja mu bikorwa bya Isaac kandi ibikorwa bikaba ari bya famille nkuko bivuga mbega uje kumenya ubwenge muri amezi 2 udahembwa ni ugiye kumenya agaciro k'amahera wahembwaga kutabikoze mbere hose y'amahera mpembwa nimba hari TV ikora cyane ni Isaac TV ariko nimba hari TV ihemba amahera make baza ko ari Isaac TV. Okay, je kuganje ndumva utampa amakuru neza uko je no kweko nagwaye kuko nshobora kuza kumbwira nsinye contract. Okay, mwapfuye umushahara no gushaka kunsinyisha contract y'imyaka 4 kandi ku mafaranga make atacu no kwimara mu myaka 4 we numva ko yagiranye iki acanga tukumva twagaruka ngaha tukumva tugenda twumva ko Mr Starboy ushaka kuri mu bantu baba hypocrite bikavugwa cyane kuri umu hypocrite kandi je shimye ko kubariza ngaha iryo jambo ngo wari ubwa mbere ryumvise kuri wewe niho bari wo barahemukiye Isaac Isaac ategerezwa kubabara kuko niwe yandugije kandi niwe yatumye menyekana kandi ndanakimushimira nabisubiyemo bakunzi ba Buja Hits mwaramutse cyangwa I'm back nagarutse kandi kuri micro nari nkumbuye Mike kabisa sino wabesha ni wa mukobwa wanyu Krista nk'ibisanzwe muri kano kanya nari nkumbuye Bujumbura ariko mpuye n'umutipe ndavuga sino mucaho uko nyene kwera nawe nyene n'umutipe ari kumwe natwe mu kazi dukora ndavuga ati reka ndamurabe tuganire kimwe canke bibiri nkuko musanzwe bimenyereye kandi kuri micro muri kumwe na Krista Bera nk'ibisanzwe behind camera turi kumwe na Juma Jux Beje de la Capital turi kumwe na Starboy umwe bahungu mwamenye kuri akorera Isaac TV ariko hari amakuru mashasha dufise sinzi ko ari byo canke ari amajambo avugwa niyo mpamvu tugiye kumwegera kugira tumubaze mbega bimeze gute ko hari ibintu tuko turabona kandi misi ko sutwa tatafuta tu anambisha ukweli mambo vipi go fresh ngo bakunzi ba Buja Hits TV yarakumbuye micro ariko je c'est la première fois ya kuri micro za Buja Hits TV abantu nkunda cyane kandi ndabubaha abantu mwese mukurikirana Buja Hits TV ndetse n'ababosi banyu ndabakunda sana Ushobora burya n'ubwa mbere kuri micro za Buja Hits ijya mbere bankoresheje ikiganiro antuka nibaza ko ari c'est la première fois nta wundi munsi waba warakoze canke ari nk'ibiko yuko duhura mu activité nyene turi kumwe tukumva dukundanye kubatembera sometime nkabaramutsa hariya madame reka kunkora kuko ya ni corona manura ndabaramukije rero muri kwa rukundo nyene murazi ko tubakunda cyane ndabakunda gose jeyo mbonye umuntu ariko arangurikirana undavye gusa mba numva nyene no ku rukundo gose first watch ndi butangure kukubaza umeze gute wabyutse umeze gute ko ndagusanze ngahanye akubantu bajano batazano turi mwizabe ndamusanze mwibarabara man uri mubiki so urazi ko mu muji uri mu muji gumutemberana cyane cyane yuko ubuzima bwa town buragoye irifo yuko urondera yuko ushobora kuronka n'igihumbi cy'ikijumbu of course kuko turabahungu dutegerezwa gukora ubwo mupambana kugira urabe aho wifuza gushika kwashika yes turi kumwe na Starboy umwe mu bahungu mwamenye kuri Isaac TV Mr Home Mr Meat Angel de la Capital umwana wanyu ngo iki Mr Meat Mr Home ni biganiro vyanje kandi mugiye kubibona kuri Star TV ndibagende kugira mbere subscribe ntiturakigeraho urihuse cyane wanyarutse cyane birukire ko ndakunda cyane twari kubikora ibyo honye gusa nta kibazo ndahari tu je warusanzwe nzi umeze bien ariko Krista abanze nyishuri warusanzwe nzi cyari umuntu ntazi wo mu gisagara cya Bujumbura byagenze gute se nabo muri interieur za Ngozi turabazi kuko iyo umuntu mukunda cyane umwitayeho utegerezwa kumumenya of course nawe ndakuzi kwenda kwitayeho gusa sindakwitayeho mu bindi bintu Imana turi gufasha sindakwitayeho mu bindi bintu icyo ndakwitaye igituma ndakwitaho ngo ndagusengera ku Mana atifasha ujya mwana kugira atera imbere mu bikorwa byo kuko je ndifuza kira muntu wese ko atera imbere nariko ndabaza ati reka nyaruke aha ni icaje tumye ndakurondera canke ndakubona nkavuga ati reka ndakuvugishe
ahabona nta bintu nta muntu umwe ashobora kuja mu matwi nta by'amanyanga ibintu byose biba biri open bigaragara rero ndakurondeye kubera ku bantu bakurikirana amasitati yawe canke baraba imbuga ngurukana bimenye ukoresha hari ibintu maze imisi mbona ngo Star Boy TV plus 257 ndabona Star TV ibyo bintu byose nibiki bimeze gute so icyo novuga cyo deja ubu ndafise channel iwanyu sanzwe nkorera ko naho navuye aho nahora nkorera bitamvuye ko kuko iyo uvuye ahantu wapanze projet uba wararondeye akanoti ugapanga ibintu byawe neza so aho navuye par surprise kandi nahantu nakorera cyane kandi ahantu iyo habaye vuga ati sinzo kwigera ndahavu kandi iryo jambo narivuze kuko ndazi baraza kuja muri commentaire bavuge yuko navuze ko ntazo kwigera mva aho nahora nkorera ni hehe guys muri Isaac TV ariko uko biri kose uko imisi gendera genda niko ubona vyinshi uko imisi gendera genda niba papa yahora kugaburira amagi ane mu par semaine mu nyuma kaguha igira imwe urabona yuko ibintu biriko birahinduka byo nari nagize Star Boy TV 257 mugabano baravuga ati bo Star Boy n'umuntu asanzwe ari celebre kandi uronde Star Boy ari guca ubona abandi benshi cyamuvuga ati so ko abantu bamanuye nkuko namye nkorana n'abafani reka mpindure ngere Star TV kugira ndabihindure kugira vyorohe kandi kugira nyene kuko bavuze ati ntoje imbere y'aba boss ubwe ngo Star Boy TV naho ba warateye imbere cyamuvuga ati muri bwa bumwe nyene abantu banshigikira iyo bampaye impanuro kuko nawe ni muri kurakurikirana Bujahi TV ndakeneye impanuro yiwawe nimba uca kuri jewe nimba uca muri commentaire Bujahi TV ndayishaka kugira nanje nkore mfise impanuro nyinshi zivuye kuri mwebwe yeah of course nabyumvise rero yatubwiye ko ubu yari karakora channel yiwe reka tuvuge ngo channel ya Star TV numwe mu ba journaliste babikora neza cyane bo kuri TV online novuga ati tumushigikire mugabo Jesse nogenda nakubajije ni giki cyatumye uvuze ko wavuye par accident ni giki cyatumye ushobora gutandukana na Isaac TV kandi tuzi ko niwe mu journaliste wari uhari tubona ko cyane imbere cyane sivyo ko nabandi bakora ariko ni iki kintu cyatumye ushobora gutandukana nawe kuko ibyo uvuga ko byagenze uko par accident ni iki cyateye kandi utubwize ukuri bo ni byinshi ariko biri kose uzobaze boss kazi wawe yarandangiye akazi bampea meme bari kumpeangira na 500,000 par mois mais navuze ati sinshobora agenda kunda Isaac TV kuko ni famille c'est ma famille kana rayikunda of course ya urakazi yego twarabibonye ngene wavuze ngo ntushaka kuva muri famille nicyo kintu cyambere kinteye ubwoba ko ngende wansakazi bari ku bantu batabizi baramubwiye aje gukora kuri more time aranka acavuga ko ari muri aravuga ko adashaka kuva muri famille ya Isaac icyo novuga umuntu ariko arakora sometime arakora kugira yubaka izina ibikorwa bye bimenyekane kuko turazifise n'ikiganiro home vuba cyangwa ikiganiro miti zogihitwara kuri Star TV kugira ngo mandanye kukibona so kuva ahantu bavuga ati akanyoni katagurutse nikamenye ubweza uko biri kose nimba nagiye kurya vy'iwanje sishobora kuva ahantu atagituma kirahari gusa ikimbabaza haje tuze turamenya uri umubosi umenye ukuntu twara umukozi uri umubosi umenye ukuntu twara umukozi buke none washobora kwiyumvira bosi yahora twara dukorana kandi twari tubanye neza kumburoka kuri WhatsApp uri kuranyaruka cyane kandi je nkeneye kuduha umuco wavuze ko ngo umubosi ngashaka kuguhemba ngagagwanga magi ane ngo munyuma kaguhangira igira imwe ubivuze mu kirundi kidatawuritse neza nakora nshobora kubivuga yuko muri Isaac TV nariko nkora ko mu famille kuko nta kintu cyatari je nawe nakuyeyo atari ubumenyi no gutera imbere ntiwahembwa bo ntagashara waronka cyo no kugira cyo ndemwa ntaye ndafise demo abameranye batarama ntarashobora kuronka ego je ndabitahura ugiye ni kimwe Kristo urazi ko ushobora guhembwa ugasanga amahera uhembwe ahubwo usubiye kuyashira muri bya bikorwa vyiwe nyene abatahura baratahura ni bwabo mwe nyene gahembwa turuwasame ugasanga nta nikirato guze amahera ahubwo asubiye muri bya bikorwa vyiwe nyene nene wumva wo buri kurakora byo bwa mbere nkikubona nari nzi ko muvukana na Isaac kwera ukuntu murafitanya agashushukuntu je nzi ko muvukana rero nyuma nza kumva ndanamushimira cyane reka ndanamushimire kwanza yarakoze igikorwa gikomeye kuko niwe yambrendize niwe yatumye menyekana ndanamushimire mbere ndamukomera amashi atera imbere nk'umuzinga vraiment none Gastabo ikibazo je ntaratahura neza ni gute ushobora kuvuga ko uri muri famille and then ukacuvuga ko
wahavuye nabi mbega mwarapfuye iki kigaragara ku buryo ushobora kuhava uko nyene giturumbuka ni iki kintu cabaye utugerageje kuduha umuco igihari kwanza cyambere nari maze demo ntahembwa kandi urazi ububi Bujumbura udahembwa udafise akanoti ntubaho ndapanze ndibana simba muhira simba kwa mama simba kwa papa umva maze demo ntariko ndaronka akanoti n'ubu sindayaronka ahubwo vyo bavyiza vraiment muze mugire stand up muba mwarapfuye ayo mezi abiri muge umaze igihe kingana gute kuri aza mbo deza nibaza ko zari zikwiye mu myaka ibiri umaze mukaca mupfa amezi abiri gusa gusa sigwembwa gusa hari ikindi kintu cyaciye kiyiteramwo hajya we bakubwiye usinye contrat usinye nka contrat mwanuka nakubwiye gukora sometime ukaja basukaronka akazi nk'ahantu kugira usinye contrat urabiki kugira usinye contrat je kubganje no banza nkaraba mbega ibintu ngiye gusinyira akazi ngiye gukora ndagashoboye mbega umushahara urimo uyu mushahara ngiye gukorera uzomarira iki canke uraba uburyo kwanza ko ati contract ngiye gusinya imeze gute ukabanza ukayiraba ukabona ko ari neza ikintu cyo novuga nakubwiye ati uhembwa amafaranga ugasanga ya mafaranga uciye uyakoresha dufate ama déplacement y'ibiganiro ugasanga urahembwa amafaranga ahabwa cyasubira kuja gufasha ibikorwa vyiwe ugasanga na kimwe ugiye gutera imbere none uribira ko musinya tugende gato wavuze ko umaze imyaka ibiri muri Izaki ariko bavyimba ariko barabitahura je sindabitahura umaze imyaka ibiri muri Izaki hari amezi abiri batakurisha bakurime ideni hama kandi tuzi ko Izaki ni umuryango ni famille wari urimo sibyo n'ubu ni famille ego ikintu je nariko ndatahura mbega mu iyo myaka ibiri yose mumaze mukorana uvuga ko ayo umushahara ushobora kuba baraguhemba amahera agacaja mu bikorwa bya Izaki kandi ibikorwa bikaba ari bya famille nkuko bivuga mbega uje kumenya ubwenge muri amezi abiri udahembwa ni ugiye kumenya agaciro k'amahera wahembwaga utabikoze mbere hose bivanye n'agashara nahembwa je nahembwa amahera make mugana babazwa nuko hari bamwe ntashimye kuvuga izina baguma bagenda bavuga ati ngo baduhemba ama 500,000 oroje amahera mpembwa nimba hari TV ikora cyane ni Isaac TV ariko nimba hari TV ihemba amahera make baza ko ari Isaac TV je kuganje ndumva utampa amakuru neza uko bimeze nagwaye kuko nshobora kuza kumbwira nsinye contrat mwapfuye umushahara no gushaka kunsinyisha contrat y'imyaka 4 kandi ku mafaranga make atacu no kwimara mu myaka 4 we numva ko yagiranye iki usinyishe contrat y'imyaka 4 yatuma nduza agashahara Starboy contract gusa igihari abantu bariko baradukurikirana gatoya ndazibaza kuvuga muri commentaire yuko ndiko ndavuga Izaki nabi sindiko ndamuvuga nabi kuko sishaka kumucafuza oya gusa igihari umuntu azanye ikintu akagishira nyene abantu bakakimenya bakamenya ati umuntu yavuye hakubera iki uribaza yuko umuntu akacambroka kuri WhatsApp ari umugosi wanje ni kubera iki yakubrotse rero yakubrotse ko wase gusinya contract canke byagenze gute none umuntu naba ari umwasi wawe ntumubroka reka ndakwerekene uzenya yiwanje yarambrotse kuri nimero ziwe zose za WhatsApp zibiri sinigera ndamutuka sinigeze ndamubwira nabi twabana fresh narakora mu ijoro nkagirane nkaruha me akambroka vraiment just niko ndatahura yobara kubrotse ko konse gusinya contract yamrotse kwera navuyeyo ngayo nguko rero bakunze babuja hits murumva ko ibintu nibyoroshe nubwo uyu ni umugabo arababaye mugarumba yanse kuko biri kose ku mpano yiwanje nzotrava ngume nkora kandi ndazi ko muzonshigikira bakunzi ba Buja Hit TV ndabakunda cyane ndazi ko muza kuvuga menshi muri commentaire ariko biri kose genda kuri Star TV ubu musabone ugire subscribe byo bavyiza muraza gukwita karinki cyajya muri commentaire kuko nongishira ibiganiro nti ugize recherche ari gudashaka kuyibona ariko nimwafata link mungafata ajya muri commentaire mugashirayo akarinki kiganiro canje biraza koroha cyane yuko baza kuyabonesha kuri channel yanje munshigikire no kuri ndabasavye munshigikire ndi umwana wanyu ndi umwana w'igihugu nanye ndashaka gutera imbere ubahomba iyo amezi abiri ntahembwa rana n'iminwa yatanguye kuhuma kugira nanye nshobore gutera imbere uko biri kose ndazizogenda neza cyane kandi ndabakunda kandi ndabashimiye cyane nshimira na boss wanyu kuko ndose ikiganiro ku bwanyu je sindaheza ndiko ndabona umengo uriko ransezera kandi sindaheza turabamenyesha makuru Starboy turamenyesha makuru turacanga tukumva twagaruka ngaha tukumva tugenda twumva ko Mr Starboy ushaka kuri mu bantu baba hypocrite bikavugwa cyane kuri umu hypocrite kandi je shimye ko kubariza ngaha iryo jambo ngo wari ubwa mbere ryumvise kuri wewe so abantu bavuga ko je no bandi umu hypocrite je baranzi je kuntu meze nimba ari iki niki je sishobora kuba umu hypocrite kandi je nkoreye ikosa ndakubwira ati wankoreye ikosa ni wowe bari wowe warahemukiye
Isaac Bo Isaac ategerezwa kubabara kuko niwe yandugije kandi niwe yatumye menyekana kandi ndanakimushimira nabisubiyemo kubona mvuye ariko kubona mvuye nakubwiye navuye par accident sije nabishatse navuye par accident ariko uko biri kose Imana irambona kandi n'abantu bariko baradukurikirana ndazi bazashigikira nukuri ayo navuze yose niba byashitse nkavuga nabi murambabarira mwe mukunda gukomanta hari ahanye nukuri sikuvuga ndababaye tu gusa ariko uko biri kose umugabo apfa nk'umugabo nzabandanya gukora akabazo kanyuma Starboy akabazo kanyuma no kubaza nga mu Burundi turafise ama TV online menshi urabizi ko dufite TV online nyinshi kandi bigenda bivugwa ko izo TV harimo abasponsor bagiye bafise abantu babafashe mu mugongo ugasanga bamwe baguriye amakamera abandi baguriye ibikoresho kuri wa Bujahi TV nimba hari anguriye agakamera kamwe bosi wacu jya anye yubo sinibaza ko hari intererano y'umuntu n'umwe gusa sinibaza ko Bujahi hari intererano y'umuntu n'umwe bosi ashaka kurembera nariko ndavuga ati mbega wewe hari nk'umusponsor office uzoguha nk'agakamera canke akamike kugira ngo ibikorwa bigendereze ko turiko turabona ukoresha telefone nta musponsor office icyambere cyo mfise umusponsor wa mbere je mfise Imana yo mwijuru uwo musponsor wa mbere mfise Imana yo mwijuru niwe acabwira ba basore biwe babahungu biwe baba sister biwe ati fasha ujya mu jene kugira ashobore gutera imbere rero iyo Mana yanje nizoca ku bantu kugira bashobore kumfasha ubu nta muntu numwe mfise amfasha ndiko ndiruka je nyene yani nakimbia nikipata franga za kukodi kamera ni pole banakwambia pole njoo mwendo uke nigo rugendo kandi nzashika tu one day. Okay, reka tugushimire cyane kandi nkubwira ngo kuhaje aba bose tubona canke twe tubona twe bose bavuye hasi nta numwe yarabifise ndibaza nta numwe bavuga hari umugani bakunda kuvuga ngo nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi sinzi ko mu kirundi urimo bavuga uko nyene nta uvyara rimwe ngo yuzure ingobyi no vyari mumva vyo cabi rero nibaza ko umuntu yakubwira ati kuhaje nibaza ko bizogenda neza abarundi turakundana nibaza ko vuba cyane uzobona ingene ukora canke muri utwo duke ufise ntuzobura abandi bantu bagufasha bagafata mu mugongo bakaguterera reka tuvuge ngo kuhaje kandi merci beaucoup kuba wemeye ko tuganira kandi abadushigikira bose ndabashimire cyane kuko n'abantu b'umutima abari Bujahi TV ndabashimire mukora ibintu vyiza cyane kuko namwe murabayeho kubera Bujahi TV nanjye ndabashimire mugende kunkurikirana mukurikirana ibikorwa vyanje biriko ariko ibiganiro bitari bike n'ibindi bizoguma bija kuna cyane cyane ngiye kubazana creation y'ibindi biganiro vyinshi cyane apari ya home apari ya miti ngiye kubazana ibindi biganiro vyinshi ngire creation y'ibindi biganiro vyinshi cyane kugira mbandanye kubahereza vyinshi ngaho mugende mukore subscribe n'umuntu agira umutima wo kumfasha ariko atacha afise ndamushimira ariko mu kumfasha atacha ufise cyo kumfasha nta muntu aburi ikintu cyo gufasha umuntu sengera gusa birakwiye ubwira Imana ati fasha ujya musore Starboy atera imbere usengere gusa birakwiye okay reka tuvuge rero genda ukore subscribe kuri Star TV kugira dushigikire umuvandimwe kandi mbibutsa gukora subscribe kuri Bujahi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Bujahi TV nahagaruka.